ego tubandanyirizeko nukuvuga ko tugiye muri computer niho turi deja tugiye muri ko rero turi ngaha muri computer tubona ibi byose tukabona ngo propriété ni properties je ni icongereza nawe umenye ko iri mu gifaransa cyo myaka ngabona hari propriété haro properties open rename access media map network driver add network location aha naho abashaka kureka ngo open setting chakureka uninstall or change a program system properties hama manage nikuvuga ko ibi byose birafise ikintu biko biramara muri kino kintu dufate nk'akarorero iyo dufyonze aha anye kuri open setting ratu hafyodura kandi ikintu gica kiza aca hazi ki aha rero aha iyi ni setting y'imashine yose aha anye mashine urashobora kuyisettingira ngaho ibintu byose ushirako ifoto gushira mu rufunguruzo iki connection internet wifi ibiki ibintu byose ngaha anye niho ushobora kubisettingira muri setting y'imashine tubivemo. Okay, turakabo tuje ngaha kuri uninstall or change a program. Ani mu gihe ukeneye gukoramo programa mu mashine udakoresha cyangwa udashaka gukoresha cyangwa ifise virus cyangwa ifise ikindi kintu kimaze kanaka cyose. Aje duca ngaha anye imashine cyayuguruka unyugurutse kuko baca banyereka ama programa yose ari mu mashine yanje. Abaca bayanyereka yose ama programa ndiko ndakoresha muri no mashine yanje. Dufate nk'akarorero ngomba gukora yo nkiyi ndayifyo ndaka nkantavyo ndakuri uninstall nkantavyo kandi uninstall nkemeza ngaca nemeza kandi baranyeka ngo do you want to allow this app from an unknown publisher to make change to your device chayo that ego yes no kuvuga ko program baca bayima bakanyeka yuko nkeneye kuyikuramwo nkagira uninstall canke desinstall mu gihe ukoresha igifaransa chandindira ikavamwo ndindira ikavamwo mu gihe heje kuvamwo babiheze iyo program nishobora kusubira kuyikoresha kandi kubera bamaze kuyikura kugira ngo uyikoreshe seke usubira kuyinstalla don uvo ukayishiramo gushasha aho rero muri ubwo buryo urarindira gatoyi ahira hejeje uca ubwira close ukuga ahana ko ashigenda ayaciyivamo ubwo nibwo buryo ushobora gukuramwo iki programa ukayidesinstalla hama ikindi nacho connected device full movie in unit I ikindi nacho naganda bereke ni akagira kabiri aka system properties ningena abwira system uri kurakoresha bakwereke ko system ukoresha na propriétés imashine nukuvuga ko dufyonze ko ngaha ari ibintu cyavyoguruka acaguruka ku bashaka kureka propriété y'imashine yose about your PC is monitored and protected ano kuvuga ko device specification ibi niba byabigize iyi mashine yanje cobona ko imashine yanje izina ryayo ni processor ndiko ndakoresha ni 2.5 niho ndakoresha i5 mashine ya i5 niho ndakoresha nukuvuga ko RAM niko ndakoresha ya 1 giga device ED product ED ya system type 64 bit operating system niho ndakoresha 64 bit voilà nikuvuga ko ndiko ndakoresha Windows specification nayo ndiko ndakoresha Windows 10 Pro Windows igira 10 Pro na install itariki 15 itariki 13 z'ukwa gatanu 2021 niho na install muri no machine kucibona vyose experience byose bacabikwereka voilà hano kuvuga ko uri ngaha gusa ukajuja ngaha kuri display aha bacha bakwereka uburyo ushobora kugira iki ushobora gukuramo umuco wange ukuramo umuco ku mashine nkagira ikira kumena amaso ugakwongeza ushaka kugira night light hamwe warange n'icisa yinyi uzokonde kuyikurisha mu njoro birafasha amaso ntaruha uciye ukugurura ka imashine kaca isaniro ni rugwazi hama Windows color anye vraiment no babuza kuzamura hakora hano hano kubera ko ahamo hakoze murashobora gusanga mwahinduye ikaraza zintu zeye
z'imashine ugasanga n'igihe uriko araba umuziki ugasanga ntubona neza. Ya rero muze muhareke imashini irahicaguriraho honyene. Aha naho hakunze kuba hari uku 7 n'ijana keshi bashaka ngo recommended ijana. Aha nigi akanye nikata kantu akanye kerekana uburyo ukuntu ino ngahantu haba hapanze ubu nani ama icone abapanze. Nukuvuga nko nk'ubu nyene nemeje nko dufata akarora nk'ubu dabereke nemeje nk'ijana na 25. Barabona urangene bica bigene biba binini. Kuvuga rero je nkunda ari duto mugari nk'abantu usanga bagoye amaso bacayimira bakoresha ibi binini. Mugabo je nkunda gukoresha iyi ijana kugira ngo imashine ibiri bien organize comme ceci mubibona. Hama iyi nayo iyi ni display resolution. Iyi nukuntu nayo iyi ekra iba ingana muri rusange. Iyi ekra ukuntu iba ingana ukuntu iba ingana yavana n'imashine uri korakoresha nk'ubu ku mashine cyane niho ndakoresha jewe iyi bacha banyereka ko i 1366 fois 768 ariyo recommended kuri no mashine yanje. Dufate akarorero nk'ubu nemeje ino ya nyuma ino henda bemeze urabe urabona ingene bica bigenda urayibona. Nukuvuga ko bica ishiba ntoyi ikiba nini iki cyo bivamwe rero ngaho kucugo mukoresha aho uzobona handitse ko recommended uko cyo wemeze iyo nyene azoba ari yo nyene yiyo nani yawe. Hama display orientation inayo ahanye ibihagaze arahane haganye n'ibicuritse araho dufate akarero nk'ubu ndayikweretse abone ngene ikigenda imashini ica icuriko nuko ako niko kasigura. Nukuvuga ko ahanye kugira ngaha murahabonye natwari muri display tugiye muri sound iyi ni volume yose y'imashini baravyumva iyi niyo volume y'imashini. Rero byiza urayishira kuyijana ni nko kushobora kuyitorera aha kuko ndayipunguja nkacanja ngaho ku bacabanyira ko yagabanye urako ngaha kuri 28 nino ngo 28 nuko vuga ndayongeje aha nino mandayongeje ku mashini voilà ibinye kiratomoretse aha anye choose your output device. Iyi output device aje kubera mfise ico bitwa carte somba ndiko ndakoresha niyo nakoresheje nyashira kama bafre abariyo yiyi mugabo imashine inanika output yayo ni speaker to high definition audio device ni imisi yose aba iriko atakate so ufise haba hariko iyi misi yose voilà yo ni sound nga hama ni notification and actions. In notifications ni hajyanye akantu kose kaje mu mashine bacha bakakwereka nimba ariko se ryabaye bacha bakakwereka nimba ari ikintu wakoze bacha bakikwereka. Ndafata ngo ngahanye nk'iyi smart davi ni antivirus niyo ucometse ikintu imashine gatora virus ikibikwereka ngaha aha atu afyonze ibintu bica biza byose n'ibyo mashine yaro ngo update virus protection. Numva ikintu cyose cy'imashine kize bacha bakikwereka ngaha anye muri notification ucisanga aha voilà. Nebazo tugarukira ngaha anye dufatana ngaha anye battery na mu mandabere ibintu bikuru bikuru gusa ngaha battery barahureka ngo ngandiko nta mashine yanje battery yarafuye muri rukatitse ikizima nayo nyene nikuvuga ko ndayikoresha nta battery. Nikuvuga ko power and sleep akanaka ni urashobora ku imashine yawe on battery power turn off after. Nikuvuga ko urashobora kuyegera imashine yawe kizimya canke ikaja amveye ibintu nk'ivyo hakuja kwa telefone uriko urayikoresha ubona hariho umwanya igiye amveye n'imashine nayo ifise rero ni nyene ngahanye ubirabira aha. Storage ni novuga storage ni hakuja nyene kwa disk mu telefone nyene uruco bibona ngaha cabikwereka shabikwereka ngaha anye disk share system ni 200 giga yana amaze gukoresha ikibanza gisigaye cyabikwereka byose nta na kimwe kitaba kwereka. Yego nibaza ko ibi nibyo bintu bikuru kuri review y'imashini gikurikira tugiye gutangura kwiga intango ku ntango ndabereke ukuntu utangura kwiga programa yo kwandika ku mashini ariyo biyitwa
Word ariyo yine uguruye iyi no programa niyo ni programa ikomeye cyane ku mashini ushobora gutangura na